nabifashe nk'umwuga maze kwemererwa n'amategeko vy'ukuri kuko urumva nakuze ndabikora kandi urumva nkuze ndabikora narabikora caye nkabiheba mugabo ubu ndamaze umwaka umwe n'amezi 3 ndabigize nk'akazi birazwe n'amategeko kandi ndagerageza gukora ibintu biri special sukwishima sinzi ko wari bwabone tableau ikozemwe mu runyuzi sinzi ko wari bwabone supla ikozwe mu runyuzi ariko urabona ndayifise sinzi ko wari bwabone uturato tw'abana dukozwe mu runyuzi en fait rero abakiriya banje barabikunda kuko ndagerageza kuzana utuntu dushasha batamenyereye hariho abandi gusa nuko usanga ibi bintu abantu babikora binyegeje bataja ahaboneka mugabo bariho n'ahatari benshi. Yes, wakunzi wa Siren Vibe TV, wakunzi wa Fresh Talent, nkuko mubibona uyu munsi nateguye iteka n'umudamu mu bwami bwa Siren Vibe TV. Ndakuramukije cyane. Amahoro cyane. Imeze neza. Yego ndakomeye. Ramutse abakunzi wa Siren Vibe TV. Yambu murakomeye. Ugira ko nidondora. Je nitwa Gateka Ines, ndi Umurundikazi. Gateka Ines ni umutumire wanje uno munsi, umuntu akora ibintu bitangaje. Je ndamwita yuko she's a power woman. Uravye ibintu akora birateye igomwe no kuri Kimana. Gateka Ines ndashaka kumenya kino kintu wagifashe wagitanguye ryari watanguye kugisha ryari ibi bintu nakuze ndabikora nko gufyinata murabona kera abana bari mu ishuri baba bafite utuntu bagira mugabo jewe nisanze ari kintu Imana yangabiye ni impano Imana yampaye nagiye ndamenya buke buke ko ibintu ndabizi kuko sinovuga ko ari ahantu navyize canke ari umuntu yaba yarabinyigishije. Ego papa mama peut-être barakora bino bintu gose wabirabikora ndibuka kera narabona mama igira utuntu cane nko turi nko muri vacances akagira utuntu nibaza ko ahubwo byaba byahereye nko ngaho. Ego ucoronka passion papa ego mumishimiye muvyo ndamushimiye cyane. Yes urabitanguye hama ndashaka kumenya uco bifata nk'umwuga ryari nabifashe nk'umwuga maze kwemererwa n'amategeko vy'ukuri kuko urumva nakuze ndabikora kandi urumva nkuze ndabikora narabikora caye nkabiheba mugabo ubu ndamaze umwaka umwe n'amezi 3 ndabigize nk'akazi birazwe n'amategeko. Ego umwaka wose ndi sure warahuye n'ama challenge urahura n'ibibazo urahura n'ibintu bigucinyege ego nkuko bivuze ibibazo mu buzima ntibigoye ntibibura mugabo iyo ufise ahantu ushaka gushika n'ikintu ushaka gushikako ico kintu cawe urakigwanira. Jewe nize scientifique B muri secondaire muri université naho niga mu gisata c'ubuganga ndi umu infirmière urumva rero wize ivyo bintu abantu bose baba bakurindiriye yuko usohoka muri ayo mashure hama ugasaba akazi mbese ugakora ico wigiye mugabo urazi ko ubuzima bucisha umuntu nyene ahabwo jewe rero naho wumva ko byagenze gutyo nkora ivyo ingorane rero ntizibura umuntu akubonye wize ayo mashure yose akakubona usohotse uri umuganga ugaca utangura ibintu nk'ibabona watakaye abantu rero barashobora kuguca intege bakubwira ati bijya bintu urimo n'ibiki ntimuhuriranye kuko burya abartiste aha mu Burundi novuga ko ntituronka agaciro nk'ako twabwirizwa kuko dukoresha amaboko si imashini ikora ibi bintu ikintu kirava mu mutima kikaja mu mutwe kikamanuka mu maboko harimo kwitanga kwinshi umva rero ingorane umuntu ahura nazo nakubwira ati bijya bintu kabisa we ntimuberanye mugabo kubera nzi aho nshaka gushika nico nshaka ndagwanira igikorwa canje. Wewe mu rugo muhira no mu kibano numvise ibintu wize ndumva yuko ari ibintu bifite akazi kandi urinze uronze nk'akazi ko mu infirmière akanotsi karaboneka bakwakiriye gute mu kibano bamaze kubona yuko ufashe decision yo gufata bino bintu nk'umwuga umva ubwa mbere nategerezwa kubanza kubiganira n'umushinga ntayo wanje ngize Imana rakabitahura nari ntomboye ko anovuga ko muri uwo mwanya ari wabashobora kumbwira ati ibi oyaye kandi urumva ibintu ivyo ntera ingorane mu rugo mugabo anyemera akavuga ati ndaguhaye uruhusha byampaye inguvu cane kuruta nizo zingejeje no ngaha nawe ndamushimiye gose kuko ni support yiwe kuko ibintu hari ibintu ngura hari ibintu ngaha mu Burundi nkoresha tudafise uretse akanya akanshigikira akabindonsa mba nshigikiwe novuga ko rero ariho
byaciye bitangura kunyorohera. Ikintu cyanangaje cya mbere ndavye kano kantu ukoresha kagaca gakora ibintu by'ibitangaza n'ibi mbona ngaha anye eske nakakora nyene cyangwa urazifite imashini zikora bino bintu? En general nako utundi tuntu ni dutoya usanga ari urushinge rudatumenyereye, mugabo bibi byose mubona hano byose wanashaka nibi umuntu ashobora kwibaza yuko byakozwe n'imashini naka kantu kabikoze. Akantu kangana ukubura kakora ibitangaza nyine, ikintu gikomeye cyane, arafise talent, iyi n'ingabirane iteye ubwoba. Ndashaka kumenya après avoir kuvyita akazi bino bintu revenu urayibona? Muradi yuko novyita ni nk'ukudandaza mu mwaka umwe n'inusu, sinokwirimbura gose mugabo kandi sindanabigaye kuko y'ikintu kimaze kuja imbere y'amategeko kakironkera uruhusha urumva kushigikiwe. Muri uyu mwaka umwe ndamaze gukora ibintu byinshi bitari bikenya, abakiriya banje barabizi. Ikindi kintu nashoboye gushika ko campimbaye cyane wanashaka kirengeye n'amafaranga nuko nashoboye gutanga akazi kubigeme batagize amahirwe yo kubandanya amashure bashika 12. Ico kintu rero kiri mu bintu bimpimbara gose ku mutima kubona narashoboye gukora akazi gatoya mugabo uyu munsi hariho umuntu azambwira ati Madame Ines ndagushimiye kubona warampaye ahantu nanje nshobora kwigurira ikamba mbiri. Muri uyu mwaka hari umwe nshoboye gushikaho n'ukuri je numva no kwihamashi kwiriye amashi menshi cyane gose kuko igikorwa coroshe. Ndababwira yuko abarundi twese abakenyezi bafise ingufu, bari powerful, tunda kwise power woman. Merci. Bari kwiriye cyane gose. Reka rero tugende utubwire bino bintu ukuntu mu Burundi bavyakira gute, isoko ryabirahari? Gushika ubu nukuri ndashimba isoko rirahari, wanashaka sinshobora kunezereza abakiriya banje nkuko ndavyipfuza. Isoko rirahari cyane ati kubera iki kuko jibi bintu nkora ndabikoresha urunyuzi rero ni gwiza, urunyuzi ntirucuya kandi urunyuzi rusaza rutevye kandi urunyuzi rukora ibintu by'imbeho cyane nko kubana kuko murabona ko hari hahindutse mukanya nk'ubu ndamerewe neza ndaberewe kandi ndifutse. Ibi bintu rero abantu barabikunda cyane, ego barabikunda gose. Kandi ikindi kintu kiza gisumbirije babikundira barambwira ati turahimbagwa no kubona turiko turagura ibintu byakorewe hani wacu byakozwe n'umuntu tuzi kandi ndagerageza gukora ibintu biri special. Sukwishima sinzi ko wari bwabone tableau ikozwe mu runyuzi, sinzi ko wari bwabone supla ikozwe mu runyuzi ariko urabona ndayifise. Sinzi ko wari bwabone uturato tw'abana dukozwe mu runyuzi. En fait rero abakiriya banje barabikunda kuko ndagerageza kuzana utuntu dushasha batamenyereye kubera bakubwiye urunyuzi twese twumva bya bitambara vya kera bashira ku ntebe vyagarukira hajya. Niho rero nshaka kuva nshobore kugerageza gukora ibintu byose bishoboka mu runyuzi. Nukuri reka ibyo bintu tubishimira Imana, ni ibintu Imana yangabiye. Ego gusa abakiriya banje barambaza ati mbega urashobora kunkorera iki kintu, nkakubwira ati ico kintu ntaco ndakora mugabo reka ngerageze. Baramfasha kugera ku rundi rwego kuko nk'umukiriya ashobora kuza kumbwira ati mbega nyine we narabonye urajisha kandi urafise amatara, mbega byokunda ko unkorera iki kintu, bakanyaspira gutyo baratuma nkora ibintu nanje ntibaza ko nokoze. Ndibaza mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndashobora kuvuga yuko uwa mbere akora bino bintu bimeze n'ibi cyane hariho abandi gusa nuko usanga ibi bintu abantu babikora binyegeje bataja ahaboneka mugabo bariho n'ahatari benshi mugabo ni jewe nashoboye kubigeza habiri nkavuga ati reka nkore societe kuko societe yanje yitwa Runyuzi Fashion.
ego abandi barabikora nivyo kandi ni vyiza cane mugabo ni bya bintu usanga umuntu akora yinyegeje uvuze ikintu kijanye na fashion numvise yuko muri no miss amaze imisaba ama competition ama spectacle y'ama fashion abantu baba styliste est-ce que uraronka ama deal uramaze kuyumvira nawe no gushona ikintu kugira mu mannequin cyangwa umuki agitambukireko nibyo ndiko ndiyumvira nibaza yuko Imana ibishikanye ko nko mu kumunani k'umwaka uza niho ama evenement nk'ayakunda kuba ndipfuza gose gukora ico kintu nka ikaba nk'umunsi wanje izo mpuzo nkazishira habona vy'ukuri abantu bakazambara mbese tukaja imbere y'abantu bakatubona ni igikorwa gisaba kwitegurira kuko ibintu nkora ndabikoresha amaboko nabibabwiye nta mashini irimwo ikintu rero c'amaboko ni ikintu ari nk'impuzu jinkwiye ukora gato gato kugira rero nshoboye kuronka nk'impuzu zisohokeye rimwe zitanu canke 10 kandi zitandukanye biransaba umwanya no kwitanga cane ariko nibaza ko vuba nzozikuzanira muri studio. Merci beaucoup turashimye abakozi ba Siren Vibes TV apa yibukora hari ibindi bintu ubukora pa iruhande bituma wamvestisa muri ibi nyene gushika ubu oya akaniko kazi kanje gushika ubu akaniko kazi kanje no nshaka gushira ingufu zanje zose yego abakunzi ba Siren Vibes TV ibintu vyagenze neza ibintu biraryoshe murabona yuko ibintu ari top turafise aba fashioniste ngahanye turafise aba designer turafise abantu bafise pouvoir yo gukora ikintu gishasha abanyamahanga bakagishima tukaronka n'ama revenu mu gihugu cacu bikiye kwa Madame Ines. Madame Ines dakeneye tubwire rero ukuntu dushobora kubironka bino bintu kungene mushobora kubironka nababwiye nitwa Gateka Ines nkorera muri quartier asiatique boulevard Ndadaye Melchior numéro 64B niho mu Ndadaye Melchior no kuvuga iri barabara riva kuri iyi rompwe ahahoze Leo ya kera rimanuka rigenda ku kibuga c'indege niyo boulevard Ndadaye Melchior niho mbandi niho hari icicaro canje ubu nkeneye ntashobora kunsanga ngira ngo ndaza gutanga na numero ego n'abanyamahanga bakoresha ama réseaux sociaux ego abakoresha ama réseaux sociaux ku mbuga ngurukana bumenyi no kwandika gusa Runyuzi Fashion hari hose ubihamagaye bica biza kandi ni naho ego na Instagram cyane ego Runyuzi Fashion ego mushamubona amafoto yanje yose. Merci beaucoup biso yuko abana ko dukurikirana bavuga ati est-ce que la dame ni wakora bino bintu trust on her niwe bikora rero kugira uvyemere neza uwo mukunzi wa Siren Vibes TV mukunzi wa Fresh Talent reka ducishirize ko kugira twemeze abako badukurikirana yuko ushoboye ikibazo dukoresha bakorera avant que dukora ivyo byose gatubereke ibintu akora sivyo mu birabe comment nguri basé sur les dames gusa ku gitsina gore oya ahubwo abadamu barakunda kugura tuno twaba bebe Runyuzi Fashion impuzu y'ababebe zirahari kuko sinibaza kuko akanda gahinduye ibara nkagashira muri bleu c'est automatique nako muhungu bose cyamba tuntu kumeza nyene ego wow ça coûte combien ako konye umva unako ikice ndani kibari cyo nako kibari cyo wawe je kabara kaguzi akani 5000 gusa ibizimbe no kwimana ushaka gushariza inzu yawe n'ibizimbe murabona za bitambara byo kumeza nyene n'amasopla bashaka ku ntebe cyangwa ku meza cyose c'est bon abantu musama hotel Runyuzi Fashion she's there for you gira icyo ukoze ibi byose nandi bisanga atari Runyuzi Fashion baba boss biyemera mu gisagara turakeneye fashion shasha mu town ibi byose bisanga kuri Runyuzi Fashion ego ducishirize ko rero baba baguma bibaza ati uyu muntu eswe niwe bikora cyane no mbandanirize kuraka urabe juste ngene nkaka nakantu muri summer time ego kandi kweki nawe nuca ndakwigisha voilà ako kantu uko nyene ko gakora ivyo byose ego
anakomejeje nabitanguye ya 5 ans narabikubitiwe kenshi kwa mama yarambwira ngo siniga kubera ibi bintu niretrouva mu sakoshi yanje ahantu hose nabafise urunyuzi na croche niyo ndi mu bantu niretrouva ndiko ndajisha fois parce nagize trajet mva ngahanje Dubai abantu twe twicaranye barumiwe narakoze ibintu dans 12 heures non je ntavye navuga niretrouva ndiko ndajisha ndabikunda cyane ni passion kabisa ndabikunda isufi kusa ko nicara ahantu je nyene usanga ndiko ndabikora n'urunyuzi rwawe yego muri misakame abari mu runyuzi na croche ikomedi ibi ndabikora muri 24 Imana yampaye en tout cas 18 heures mandiko ndajisha urumva deja n'akazi kawe kandi kuva muri abakobandi ama création abantu bakora spiandade abantu babanishanye urafite imyibi yes aratwemeje mubona kanore mugabo finalement akoze akantu k'abakobwa ko kwambara alors que je suis garçon nta kibazo nacyo bitwaye mugabo mwabonye yuko ari we afite ubushobozi bwo gukora bino bintu byose tujye kuri kote y'amafoire uronka amadigue ku mafoire kuko ndabona ibintu nk'ibi birakunda surtout hanze y'igihugu uramaze kuronka chance yo kujabuka ukerekana impano cyane ubutuzi dufite mu gihugu cyacu nkuko nabibabwiye maze umwaka umwe n'amezi 3 ntanguye ngira ngo abantu ntibararonka akaryo ko kumenya no kumenyera mugabo namwe ndabashimiye ku bwanyu ku biganiro mutugirira turashika kure kuko ikiganiro nk'iki kibonwa n'abantu benshi niho rero batumenyera bagashaka kudutumira mu bintu nk'ivyo gushika ubu rero sindaronka amahigwe yo gutumirwa canke guserukira igihugu canje nk'umu artiste ajisha mugani baza ko Imana izobimfasha yego Madame Inès ngoma ndabasabe service ya nyuma nimwe mwararonse chance yo kuva kuri step imwe muja ku yindi mwararonse chance ku kongaja abandi bigeme baye by'ishure bakabakorera hari umwigeme yari yamisike surtout côté y'abakobwa côté féminine avuga ati jewe ndakeneye umuntu afata ukuboko akashira ku yindi ntambwe kuri talent fils mugabo we ni juste kuma yicaye muhira atekereje muhira kiri cyumubwiye jambo ni twawe as a power woman surtout kuri côté y'abigeme ego nivyo abigeme turasinzi ducika inguvu n'ingoga ntiduhaguruka natwe ngo turondere kuko burya nasanze abigeme benshi b'abarundikazi barazi kujisha kuko abo 12 ntabo nagiye kurondera nta natumye n'abantu gusa kubera jewe iyo ngize post kuri Facebook canke handi hantu ndasiga ko numero narabona umuntu anyandikiye akambwira ati izi numero zanyu ndazikuye hana nabonye murajisha murashobora kumfasha kubera nanje byara numva byo mpimbara ngize umuntu mpako ku kintu mfise nawe akaronka ikintu yinjize nka kubaza ati none urakunda kujisha tegwa turaza hano akaza tukavugana nkamubwira ati kora nukuvuga rero bamaze gushika 10 nukuvuga ko basi mu mwaka mu kwezi nararonse umwe kandi yizanye kandi ntarondeye byarampimbaye cyane binyereka ko abigeme nabo bashoboye gusa bicaranye ibintu kuko abo baje sinabigishije birebire mugabo baragize umwete gusa wo guhaguruka iyo uhagurutse rero uronka ibintu byinshi ego no basaba rero ko abigeme hari abatazi kujisha rero nabazi gucapa je nduka ko niganye n'abakobwa bazi gucapa mugabo bumva umengo ni ibintu bisanzwe oya ntibisanzwe ego umwuga ni ikintu gikomeye kiyashobora kuba ko nambwe yinjira ndagushimiye cyane Madame Inès urakoze cyane nawe nanje ndagushimiye kira ko natubana numero yanyu abantu bakeneye kubarondera numero zibe zingaho down ego nimero yanje ni 79 amajana 8 na 24 amajana 4 na 41 79 824 441 niyo nkoresha kuri call isanzwe no kuri WhatsApp. Yes, merci beaucoup Madame Inès. Dites yuko pa après tout ce kwarondera nzotwita. Ego cyane kandi nanje ndakwemereye ko ntazozana ibigusa nakwemera impuzu nziza kandi zizoba zigezweho. Ego cyane cyane z'abahungu.
tumushimiye cyane rwose Madame Ines, tumushimiye ku nguvu yakoze yo kutuzanira bino bintu byose tukabibona tukabyereka n'abarundi n'abari mu mahanga kugira bamuhe support bamushigikire. Yatubwiye ko akoresha ama réseaux sociaux yose, yadusigiye na numero yiwe réseaux sociaux, yatubwiye ko ari Runyuzi Fashion. Numero ziwe nazo muraza kuzibona aho hasi. Nkuko musanzwe mubizi mumenyesha amakuru wanyu no nyene ni Kabosa. Kora subscribe, like, share ku biganiro tubashikiriza. Ikiganiro ni Fresh Talent, nzobandanya ndabarondera ugwaruka cyane abantu bafite talent nyinshi zitandukanye kugira bashobore kumotiva kwa rundi gwaruka ruri mu quartier ruvyuke ruvaho ruri. Merci beaucoup. Ciao ciao. Bye. Siren Vibes TV.